Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa ku isheni yanyu ari no yacu Isange TV, shene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakurwa amatoza mu bisata biba bigiye bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa irya nino. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bw'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rombe ikaze mu makuru yacu yo mwirijoro, amakuru aba yiriwe avugwa mu mihingo itandukanye, akaba ari amakuru rero yihuta cyane kubiriko biranuganurwa kubishobora kuba bigiye kubera ngaha mu Burundi mwirijoro nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Amakuru yacu rero turaza kuyatangurira mu gisata ca politiki, aho tuza kurabira hamwe kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cyane tukaza kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu mutekano, aho ngaha mu Burundi biriko biranuganurwa ko umutekano wasubiye guhungabana. Nimugiye kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye ahinduye leta, akaba yashize ko leta shasha nyuma yuko leta ya Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yose yavuye ko, aho abashikiranganje batatu bonyene aribo bagaruwe mu mabanga. Kuri ubu rero intebe cyangwa se ikibanza c'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kikaba kiriko kiraramutswa Nestor Ntahontuye, akaba yaragenwe mu mabanga ejo kwigenekerezo rya gatanu Nyandagaro uyu mwaka. Turaza kurabira hamwe rero kubiriko biravugwa. Nyuma yaho rero kandi hari amakuru dufise avuga ko Gervas Ndirakobuca kuri ubu ngubu yaba yaramaze kuba ari we uriko uraramutswa inama nkenguzamateka nk'uko amakuru abishikiriza, ariko turaza kurabira hamwe ese ni iki cyatumye Gervas Ndirakobuca avanwa mu mabanga yo kumushikiranganje wa mbere w'u Burundi agaca ashirwa mu kibanza c'urongoye inama nkenguzamateka. Byose ku buryo bw'idonido turaza kubigaruka ko. Turaza kandi kurabira hamwe icuka coba casubiye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, aho ngo vyari vyitezwe ko Reverien Ndikuriyo agomba kuba ari we yakagiye mu kibanza c'umukuru w'inama nkenguzamateka, ariko siko byaje kugenda. Ese nihe mvo n'imvano niki cyatumye Evariste Ndayishimiye atamugena mu mabanga yo kuba urongoye inama nkenguzamateka? Ese nukubera ivyo byose turaza kubiza ku buryo bw'idonido tubidondore byose turaza kubibashikiriza uko vyakabaye. Turata no kunyarukira mu yandi makuru kandi, aho hari amakuru ariko aravuga ko hari urudandazwa rw'abantu mu Burundi, ndetse hakaba hanashinzwe cyangwa se hafashwe ingingo zikurikirana abo bose bariko barakora urudandazwa rw'abantu. Byose ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Icyo mwe ugomba gukora Mwego gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira tubane mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane Mwero Deni ya Isange TV, shene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero ngaruke mbahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Amakuru araza kuba agiye gutangurira mu gisata c'umutekano, aho kuri ubu ngubu rero umutekano wasubiye guhungabana nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo zo guhindura leta, agashira ko leta shasha ndetse n'abashikiranganje batandukanye bagaca bahindurwa, uretse abashikiranganje batatu bonyene aribo bongeye kugaruka bakagenwa mu mabanga ya leta shasha ya Nestor Ntahontuye. Amakuru rero ari ku rubuga nuko abo bashikiranganje ndetse n'abandi bategetsi bakomakomeye bavanwe mu bibanza bahoramwo. Kuri ubu ngubu rero bari kuvuga ko batanguje imyiyerekano kandi bariko bariyamiriza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimugiye kandi Evariste Ndayishimiye yifatiye ugahanga avuga ko buri umwe wese azogerageza gushaka kumutembagaza ku butegetsi ngo atazomworohera kandi ngo azashirwa amwikijije. Birero nina byatumye yikiza Gervas Ndirakobuca, kuko nimba mwaramye mukurikira amakuru y'ivyamye biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye,
vyariko biranuganurwa ko Gervas Ndirakobuca ashobora kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ndetse n'abanyagihugu uca wumva mu biganiro batambutsa ku maradiyo atandukanye na cane nk'iyo uravye ku mbuga ngurukana bumenyi muri commentaire uburyo baba bagenda batwandikira ucubona ko Gervas Ndirakobuca ari we bipfuza ko yagenwa mu mabanga ndetse banavuga ko mu gihe yaba yabaye umukuru w'igihugu ngo yatunganiriza abanyagihugu ndetse agakemura n'ibibazo byose bihanze abanyagihugu. Ibyo byose rero iyo Perezida Evariste Ndayishimiye abibonye byose byacaga bimutera ubwoba akabona ko mu gihe Gervas Ndirakobuca yagenwa mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu bitazomworohera kuko yapfunga Evariste Ndayishimiye ndetse akamuryoza ivyo yakoreye abanyagihugu byose. Incuro catumye Evariste Ndayishimiye mbere na mbere yabanje gukombora Gervas Ndirakobuca, murabizi ko yari we yararongoye igipolisi, yarabanje amuvana muri ayo mabanga aho bivugwa ko ngo yaba yaramuhaye akaruhuko k'izabukuru ariko Gervas Ndirakobuca atarakwiza imyaka yo kujya mu karuhuko k'izabukuru. Ibintu rero byatanguye kunuganurwa ndetse bikanavuga ko n'abanyapolitiki batari bakeyi bavuga ko Gervas Ndirakobuca ibyo bamukoreye ari buryo bwo gushaka kumutembagaza na cane mu byicaro vya politiki y'u Burundi. Bidatevye rero Gervas Ndirakobuca yaciye arungikwa mu nama nkenguzamateka. Iyi rero ikaba ari nayo ngingo nziza cyangwa se ari inzira nziza Evariste Ndayishimiye yacishijemwo uyu wahoze ari umushikiranganje w'u Burundi kugira ngo bitazomworohera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mwaka wa 2027. Gervas Ndirakobuca rero gusa ababikurikiranira hafi bavuga ko yoba yagize amahirwe kuko ubundi ngo yari yarateganyijwe ko agomba gupfungwa nk'uwo yasubiriye arenga iyo Bunyoni kuri ubu ngubu apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega ndetse kuri ubu ngubu nabizi ko yanaciriwe umunyororo w'ubuzima bwe bwose ndetse agatanga n'ihadabu z'amahera y'amarundi atari make ndetse n'imitungo yiwe yose igafatirwa harimo inzu ndetse n'amamodokari. Kuri ubu rero Gervas Ndirakobuca we yaba yagiriwe ubuntu kuko atabashije kujanwa ngapfungwe. Amakuru rero ku rubuga nuko abo babashije guhungabanya umutekano bifadikanyije n'imigwi yitwaje ibigwanisho ndetse hakaba harimo ndetse n'umujejwe igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Yeniteka Reverien Ndikuriyo, bikananuganurwa ko vyose aribo bariko barategura uwo mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi na cane ko banavuga ko muri Conseil de Sage y'u Burundi aba bagabo bombi bafise ijambo riboneka kandi rikomeye, ibigaragaza ko rero kuri ubu ngubu abangaba bashobora gufata ingingo zikomakomeye ndetse iniyo uravye neza ucubona ko aribo bahanganye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu burongozi bwo gufata politike y'u Burundi na cane rero abangaba kandi bakaba ari nabo bavuga ijambo rikomeye mu mugambwe CNDD-FDD. Uravye nka Gervas Ndirakobuca yarakomeye, waraba uyu Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi, uyu nawe ni gihangange akararo gakomeye cyane rero. Reverien Ndikuriyo wewe aza akomeye cyane kubera ko uravye n'abanywanyi mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abagumunyabanga ba CNDD-FDD bose uravye kungene bakunda Reverien Ndikuriyo, ubona ko ndetse no mu kibanza c'umukuru w'igihugu yakwitoza bashobora kumutora. Aba bagabo rero bashobora kuzota kuwa amazi Evariste Ndayishimiye naraba nabi ndetse ashobora no kuzabura ubuzima bwiwe atitondeye bino bihangange uko ari bitatu, ari byo Gervas Ndirakobuca, akaza Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi ndetse na Reverien Ndikuriyo uramutswe umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Naho mu yandi makuru nuko wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi n'ubundi Gervas Ndirakobuca kuri ubu ngubu niwe yatowe kurongora inama nkenguzamateka nshasha ku bakenguzamateka 13 bashasha ku nshuro ya kabiri mu nama nkenguzamateka nshasha yatorewe ikiringo co kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030. Ikaba rero bivuga ko agomba kurongora imyaka 5. Umukenguzamateka Gervas Ndirakobuca rero niwe yatowe 100% ngo ngore urwo rwego mu kiringo c'imyaka 5. Gervas Ndirakobuca yavutse mwaka w'1970 muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Yahora kandi ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, amabanga yagiyemwo kuva ku igenekerezo rya 7 Nyakanga
mwaka wa 2022 imbere yaho yari avuye kuba umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2022 ubwo rero yaje guca asubirizwa na Martin Niteretse, ariko kuri ubu Martin Niteretse akaba atabashije kugaruka mu mabanga yahoramwo, ndetse n'intwaro ye nayo murabizi ko ivyayiranze atakintu kizima. Mwanumvise ibyo yakoze ejo bundi ubwo yapfungaga abasherisheri bo mu bijanye na cane no gutwara abantu n'ibintu, mu kunguruza abantu n'ibintu. Ivyo yakoze rero byari biteye agashavu, binagaragara ko ari nabyo vyatumye ivyo yarimo arakora aca ku biti no ku mabuye kugira ngo yereke umukuru w'igihugu c'u Burundi ko ashoboye gukora. Ibyo vyamuvyariye amazi nk'ibisusa, bituma umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye atongera kumugena mu mabanga. Muri Rusama 2025 rero Gervas Ndirakobuca asanzwe afise ipeti rya Lieutenant General de Police yashizwe mu karuhuko k'izabukuru hatari bwagere retraite anticipée, ngo niho kandi yaciye aboneka ku rutonde rw'abitoza kuba abakenguza amateka. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka ni Generose Ngendanganya, yari kandi intwazangabo mu gipolisi ku ipeta rya General Major de Police, yarungitswe mu zabukuru hataragera muri Rusama mwaka wa 2025. Mu mabanga kandi amaze kugezwa yararongoye ikigo kijejwe uruja n'uruza hasi ndetse no mu kirere PAFE, yatowe mu ntara ya Gitega. Icegera ca kabiri ni Clotilde Kampimbare, uwo nawe kandi yarabaye umuyobozi ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu nama nkenguza amateka, yatowe mu ntara ya Burunga. Ico twabibutsa nuko kandi inyuma y'amatora haciye haba ibisikanya n'uwahoze atwara inama nkenguza amateka ariwe Emmanuel Sinzohagera, nk'uko twari twabibashikirije. Kuri ubu ngubu rero mukaba muzi wewe ko yibera mu bijanye no kuba mu ishengero, ivyo muri politike agasa n'uwamaze kubishira ku ruhande. Nk'uko twabibabariraga kandi ko inama cyangwa se perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka zikomeye mu butegetsi ndetse agaca ashirako leta shasha. Kuri ubu ngubu rero hari bamwe mu bashikiranganje yashizemwo batari basanzwe muri ayo mabanga. Reka rero turabira hamwe ku bijanye n'umushikiranganje w'inkino mu Burundi ariwe Lydia. Ese uyu mukenyezi ni muntu ki? Reka tubirabire hamwe rero. Uyu mukenyezi akaba yaragiye kuba umushikiranganje w'urwaruka, inkino n'imico kama, akaba ariko bivuga ko ari umuntu adasanzwe. Birashoboka ko ariwe abaye umukenyezi wa mbere abaye umushikiranganje mu byo ajejwe harimo inkino, ico mu kibanza kandi camye ari ic'abagabo. Hamwe rero ngo hoba hari uwundi mukenyezi ni nawe kandi twozamurondera tukamenya nimba koko vyarageze kuba ko ico kibanza kikajyamwo umukenyezi. Mu buzima bwiwe Lydia Nsekera ni kenshi yabaye mu bibanza by'ubutegetsi, yisanga abaye umukenyezi wa mbere abigezwemo. Muri 2024 Lydia Nsekera yabaye kandi umukenyezi wa mbere arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, ishirahamwe yatoye yaramaze igihe cyangwa se yatwaye imyaka ishika 8. Muri 2022 Lydia Nsekera yarabaye kandi umukenyezi wa mbere yatowe mu kuba mu rwego nyobozi rwa FIFA, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mw'isi nzima. Muri 2013 kandi yarasubiye aratorerwa ikiringo c'imyaka 4 muri urwo rwego. Muri 2017 kandi naho yatowe kurongora Komite Nationale Olympique y'u Burundi, aho ndetse yasubiriye Evariste Ndayishimiye kugeza ubu niwe ayirongoye. Uwo ni uturero dukomeye cyangwa se dukeya ariko dukomeye tw'ibibanza yabayemwo bidasanzwe byiharizwa n'abagabo, ibijanye ndetse na siporo bimurimwo kuva ari muto cane. Se yahoze atwara umugwi w'umupira w'amaguru mu myaka
ya za 70. Igisata kandi ajejwe kiraba kandi urwaruka n'imico kama. Birahambaye ko atazoba umushikiranganje wa siporo gusa, ahubwo ko azitwararika n'ivyo bindi bisata yashizwemo cyangwa se ajejwe. Ava mu muryango uzi icarico akarenganyo mu vya politike. Lydia Tsekera kandi yavutse muri 67, yarangije amashuri yiwe muri kaminuza y'u Burundi igisata c'ubutunzi, ava mu miryango y'abami b'u Burundi. Ni umwuzukuru w'umuganwa Baranyanka, yavutse mu muryango uzi icarico akarenganyo ka politike. Se yarapfunzwe mu gihe cose c'intwaro ya Perezida Bagaza. Banarume biwe ise umwanya azomara muri leta ya Perezida Ndayishimiye yonawukoresheje mu kurwanya akarenganyo iyo ntwaro iriko irakora, maze akumvisha abo abasangiye gutwara ko leta itegerezwa kumenya gutwara abarundi bose, na cane ko abatayiyumvamwo nka leta atari abasi b'igihugu. Kandi uyu mukenyezi tumwipfurije kuramba mu mabanga. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru twego turashikiriza ayo mwijoro. Mbaye nyasozenga dusubire makuru araza kubagizwe ko mu gatondo kuri no munesha kuri yanyu mukora cyane n'ubwende ya Isange TV. Imbonesha kure ibiriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigiye bigizweho kandi biba avyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka shimire mwese rero mwadukurikiraga muri ijya n'ino hatandukanye, badukurikiraga bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari bari mu Kongo. Kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru yacu y'aka kanya. Reka tuyasozere ngaha tukaza gusubira amakuru araza kwagezwa mu gitondo.